bigenze nabi urazi iyo umuntu akubwiye nk'akarorero uri ahantu dufate nk'ubu umukobwa mukundana kujanye iwabo kumva nk'umuntu umwe mu iwabo arashitse agishika nk'uko arakuramukije ko uyu ni wa mukozi twari twatumye na serious it was so emotional nari numva nyene ari ibintu bimeze ukuntu ariko nyene nk'umuntu navuga nti ntaco bintwaye narihanganye ndabifata nk'ibisanzwe vyavure ntaco bigutwaye bari uzi yuko uri mu make uri kutegura kubaka nawe urazi muri umwanya byakire gute kuko n'ibintu bigoye kwakira biba bibabaje ariko impamvu nagerageje kubitwara gake nuko hajya iyo umuntu utamuzi nubu umwanya umwe nibaza ati ni kibazo cyo kubera ko kumbure ntibanzi hari nyene bafise umukozi kanaka ariko vyavurusa n'abakozi naje kumenya yuko bari basanzwe banzi bitewe nuko mbona ngo uri kurabira urabona ko ntari umuntu nagafashe cyane uracarondera ndashari wa muntu yirondeza wa muntu usanga ngira ngo dukubita amagendera tubaho ku tangente yanti tandi sinabaje nico usanzwe ukora ariko ntaco ntangorane kuko nti jewe ndiyizera kandi nizerera mu bikorwa byanje nizerera mu bwenge bwanje n'ingufu zanje niyo mpamvu novuga nti uko biri kose nkuko nyene umukobwa wabo babizi yuko dukundana kandi nawe byanse yuko ashobora kuvamwe ibintu bamufinge oni kandi nanje byananiye nibaza yuko vyiza boduha chance bakareka kuguma bantera ubwoba kuko sino I can tell you man nzomuzira nukuri bavyeyi siniteguye naho uburengeye oya actually sukurenge mbuze kumuzira ntibagumva ngo bazogira nta kintu kibi bashobora kungirira komine yegeranye na Tanzania yitwa gute Mishiha na Gisagara ziri kuri frontier komine komine Mishiha na komine Gisagara yes kuva mu Cankuzo ni Bujumbura n'ubuzima burebure sivyo ariko kandi turaza guca tugira ko nk'umuryi w'igisahira kugira ngo tuganire neza na neza aho dutangurana washitse mu Gisagara ryari cyari bimeze gute nashitse mu Gisagara ahi Bujumbura mu mwaka wa 2021 hirya yejo nkuje kuhaba ariko nashitse Gitega muri 2016 niho nari nsanzwe mba hanyuma ncanze Bujumbura nyene kubw'imvo z'akazi yego yes n'urugendo rurerure ariko kandi uri umujene kumbure urakuze hari ubuzima rero bundi rero entre nambonye iyo mpeta nari nzi ngo urubatse ujanye n'urukundo bimeze gute kumbu yambaye kuri urutoki babisigurike ngaho ngo yamukigwa bisiguri bivana no ku muntu kuko hariho yambara ngaha kugira ashaze hakaba no yambara ngaha kubera ko ari yangaje gusa hama wewe bisigurike nibaza ko nizo vyose biri kumwe nizo vyose biri kumwe hani ya makinga gute uko nyene no kuvuga en fait nakumukunzi ubuzima bw'urukundo rwawe bimeze gute novuga ko inkuru isa nkaho atari ngufi cyane ariko n'ubundi sina ndende cyane kubera ko rimwe na rimwe hari iki ushobora gusanga hari ibintu twita binini hari bito ibindi tukavyita bito ari binini birategwa n'ukuntu umuntu yakira ibintu muri we bigategwa n'ukuntu umuntu afata ibintu muri we uburemera ibintu canke uko abona ibintu muri rusange yego rero jewe novuga ko ni inkuru avuga ko kuri jewe umwanya umwe irambabaza ubundi mwanya ikanshimisha kubera ko irambabaza kubera ko ibirimwe ibibazo hanyuma ikanshimisha kubera ko urukundo rwo ruhari tugire ko ni inkuru yatanguye gute imeze gute ubwira no munsi ni inkuru novuga ko yatanguye mu myaka itari mike iheze y'umuntu twahuriye mu mashure hanyuma tumaze guhura turamenyana turakundana bisanzwe mwamenyaniye mu Igitega nkiri kw'ishure kuva 2016 mu bihe bya 2016 2017 ivyo bihe hanyuma inyuma y'amashure
tuja mu bundi buzima ariko nyene urumva nk'abantu twari dufise ikiduhuza ntitwari dufise kwibagirana ntitwabwirizwa kwibagirana n'inyuma rero iyo ubuzima bw'ishure turabandanya turakomunikana ariko byari ibintu nyene twishimira kuko abantu bose bakundana bamera gusa inyuma rero y'amashure naraje ndabigitega gato maze kurangiza amashure inyuma yaho nk'imyaka 2 nyuma yaho ndamanuka i Bujumbura manutse Bujumbura kubera ko umukobwa yari asanzwe ari Bujumbura yari umunyabujumbura n'ubundi turongera turaba connecte tumaze kuba connecte duca turabandanya inkuru yacu biraba ibintu bimeze nka vyiza noneho novuga ko byari ibintu vyiza ni n'ibintu vyiza ku bwacu biteye igomwe bishimishije mu nyuma nk'abantu tuba dufise ibintu duhurira ko bizima ata kintu kibi umuntu aba yiyagiriza canke atana gahunda yo kwangiza umwanya tuba dufise canke konona igihe kuko iyo umuntu mukundana biri seriye muba mufise gahunda kanaka canke ihangiro kanaka n'intumbero kanaka y'ibintu tegerezwa kugerako kandi baza ko muri ivyo kenshi point principal kuri benshi iyo abantu bari seriye nuko baba bafitaniye projet nini yo kuzoba bagomba kugira meant to be mine and to be the hers urumva mwico gihe ugasanga murifuza ko ibintu mubishira ku yindi ntambwe rero uko kwifuza kubishira ku yindi ntambwe kwacu ko kwaje kutubera ikibazo bitewe novuga n'imiryango cyane cyane novuga umuryango uwo mu partenaire wanje umuryango w'umukobwa kubera ko I remember for the first time aho byatangiye kononekarira cyari nyene duhisemo kubigira official kandi urumva mu kubigira official nuko twategerezwa kubimenyesha abavyeyi twababwira ko turi mu rukundo muri mu migambi myiza project kanaka aho nyamara mazi bengahe mukundana c'était à peu près inyuma y'amashuri haheze kome imyaka 3 hama muca mufata ingingo yo kubibwira abavyeyi rero uko kubigaragaza gushaka kubigaragaza sinzi ntabuze kumbure urabizi abavyeyi ntibabona ibintu kumwe rimwe na rimwe abavyeyi hari gihe babumva ko batwipfuriza ibintu vyiza babumva umengo bipfuza ivyiza kuri twebwe gusa ariko bakabikora mu buryo bwabo rero ngira ngo ntawe ubizi bitewe nuko mbona ngira ngo uri kurabira urabona ko ntari umuntu nagafashe cyane uracarondera ndashari wa muntu yirondeza wa muntu usanga ngira ngo dukubita amagendera tubaho ku tangente yanti tandi sinabaje nico usanzwe gukora ariko ntaco ntangorane rero ahari usanga kumbure ntibanyishimiye umujyaji wabo basanzwe bavanga nyiri Bujumbura go cyane umuntu w'umucankuzo ariko abana murasimba inzu kwa mucankuzo ni Bujumbura abana y'Ubujumbura kwe kora muntu sans frontière rero tibuka ico gihe umunsi wa mbere duhura n'umuntu umwe nyene muri wabo nyene hari ukuntu yanakoresheje imvugo twitari nziza mama wushe papa we nakuvuga reka ndabivuge mw'ubu buryo kuko actually naje ngaha kugira ngo tuganire duhane ivyiyumviro noneho nanje nshobore gutanga ubutumwa ntashobora guhura nabo bantu ndabaye kuko ndabizi yuko nabigerageje kenshi kugira ngo mpure nabo ariko byaranze rero ico gihe nyene byaragenze nabi urazi iyo umuntu akubwiye nk'akarorero uri ahantu dufate nk'ubu umukobwa mukundana kujanye wabo kumva nk'umuntu umwe mu wabo arashitsa gishika nk'uko arakuramukije ko uyu ni wa mukozi twari twatumye na serious it was so emotional nari numva nyene ari ibintu bimeze ukuntu ariko nyene nk'umuntu navuga nti ntaco bintwaye narihanganye ndabifata nk'ibisanzwe vyavure ntaco bigutwaye uzi yuko uri mu make uri kutegura kubaka nawe
urazi muri umwanya byakire gute kuko n'ibintu bigoye kwakira biba bibabaje ariko impamvu nagerageje kubitwara gake nuko hajya iyo umuntu utamuzi ntubu umwanya umwe nibaza ati ni kibazo cyo kubera ko kumbure ntibanzi hari nyene bafise umukozi kanaka ariko vyavurusa n'abakozi naje kumenya yuko bari basanzwe banzi bari basanzwe banzi ni kwa kundi nyene umuntu afata umuntu akamubabazi kugira kubabazi yeah. And then nyuma yaho kobwa arabasigurira nuko baca bashwana bamaze gushwana j'étais obligé de partir ça dire aucune chose urumva ndiko byategetswe kugenda ndagenda inyuma yaho umukobwa turavugana kuri telefone hano situation yabaye mbi nuko byononekaye muhira ntituriko turahuza actually sinzi yuko kumbure ntibishimiye umuntu nabazaniye ariko wewe yumva ari satisfaite nanje akumva yuko mu gihe yagukunda koko wewe no kuvuga n'umuntu dukundana inconditionnellement bya bindi bavuga unconditional love bya bindi nyene eba lumva wewe aransigurira ati burya byagenze nabi uko uhira asha ntibabikunze ahubwo ati none we kubwawe ubona twofatike ariko nk'abantu bari bafitaniye project kandi twari tuzinanye igihe kinini anzi ndamuzi ntivyari ngombwa yuko dusha dutandukanywa n'ivyo bintu ivyo nivyo gutandukanya turagerageza kuvugana tutikumbure ni ngira ngo twovuga yuko habaye kutumvikana kumbure tuzogerageza tubatahuze kubera ko umuvyeyi yakwankiye ikintu ntucuhatiriza canke ngo ukora ikindi icyo ushaka kugira umubabaze uragerageza ukamanza ukitonda ukamwumvisha nk'umuvyeyi mwico gihe byaciye bidusaba ko tuja muri phase yo kugerageza kwitwara gahoro kugira ngo turabe niba twoshobora gukonvenka abavyeyi bagatahura ico dukeneye ariko nyene vyasa nkaho ni ibintu bidashoboka kubera ko hari igihe ngira ngo kumbure boba bafise izindi mpamvu kanaka zari ziri inyuma zabo ariko kandi nyine turiko rero turagerageza kubumvisha zaratwaye umwanya utari muto turagerageza kubumvisha ico gihe nkaja iwabo nyene ari ibintu bimeze nabi nyene nkagendayo batahari cya bintu byo kugerageza kwinyegeza mugabo mu nyuma amaze kumenya yuko umukobwa tukivugana aho natanguye kuje waba ari uko bamubujije kugira iki kuzaraza kubonana nanje canke kuja n'inyuma y'igipangu wenyene bya bindi byo kuvuga ati tumubuze ntabonana n'akantu ariko ndavuga nti peu importe burya abantu bakundana nawe urabizi mufata risk nyene mukavuga ati ko bizokenda kose inyuma yaho Angelo yigisi ndibuka narigeze kujayo tuzi yuko atabahari bagiye mu kazi hanyuma iragenda nawe ukuntu baca baragaruka ariyo tumaze kubiromarika biramaze gushika ukaje ahantu bakakuzimana ji hanyuma ugashaka gupisa imagine nawe wanyoye ji ugashaka gupisa gacumara nk'amasahane utaragera ahantu ushobora gupisa utaragera ahantu ushobora kuvuga ati ndageza ahantu yisaze canke ndageze ya actually nari oblige yuko bategazwa kumpisha cyose narinze nuko inzo z'aba boss usanga ariho n'ahantu bo gucisha ukigera muri parafu kaje ukamengo ni mu nzu then zari sanze konja kugira iki kurorera umwanya muri parafu kugira ngo bamenye yuko ndaho ariko finally bitwara umwanya munini kugira ngo bafindonye accident je gutaha urumva nk'ivyo n'ibintu navuga nti ni ibintu biba bigoye gukora kandi nivyo bintu nakubwiye ati bisaba gufata risk man encore washaka bisaba gufata risk rero ico gihe nyuma y'ivyo turaba mwizo condition mugabo bamaze kubona yuko burya zhansi yuko dusa nk'abatandukana aca bafata gahunda yo kugira iki yo gushaka kumvisha par force umukobwa wabo nk'abantu bamufise ku bubasha turagerageza umukobwa arabumvisha ariko bibi by'ubusa hahandi usanga umuntu bamufatiye ingingo kanaka atakironka ibintu byo muhira ibintu afitiye uburenganzira bwo guhabwa n'abavyeyi ugasanga ntakibironka urumva ko bari ibintu bidasanzwe bigoye cyane bari ibintu bidasanzwe rero
novuga ko maze kubona umukobwa arakubiswe rimwe kabiri gatatu kane uko bumvise ko twabonanye igiti urumva biba bigoye ndavuga nti actually sinshobora kuguma ndi ngaha ata kintu ndiko ndakora mu gihe umuntu ankunda kandi dukundana kandi ibi byabaye kubera ko dufise umugambi duhurira ko umugambi muzima kuko rimwe na rimwe abavyeyi bagusigurira ibintu bakumva umengo by'ukuri byo bakubwira n'ivyo kandi nta nuwo barenganya kuko burya buri gihe umusafise ukuri kwiwe umwe wese agira ukuri kwiwe kandi n'inyuma y'ivyo buri gihe abavyeyi baba bumva batwipfuriza ivyiza gusa ariko novuga nti nabo abavyeyi barakwiye kudutahura kuko hari ukuntu twebwe sinzi kubizi umuntu wese aragira inyiyumvo ziwe kandi umuntu wese aba yubakitse ukuntu kwiwe hari igihe umuvyeyi nk'ubu wowe ushobora gusanga ufise umuvyeyi akunda football akumva ati umwana wanje ategerezwa gukina football ugaca usanga wewe muri ntuze yawe mu mahobi yawe football ntayirimo ugaca usanga kumbure wikundira nk'umuziki canke wikundira nko gutwara ikinga canke ibindi bintu nyene ibindi bintu bitandukanye niyo mpamvu navuga nti si vyiza ko abavyeyi baduhatiriza ibintu vyo gukora ngo badusabe kugira ibicanke biriya kubw'inguvu kubera kumva ko bariko batwifuriza kwa kundi umuvyeyi usanga ivyo bintu baba bumva yuko bariko baradushakira ivyo bintu baba bumva yuko dukwiye gukora hari igihe bitaba biri mu bintu twe dukunda canke twe twipfuza no mu nyuma yaho naragerageje kumera nk'uwoshamwo aka effort kugira ngo dukominikane n'abavyeyi kumbure tugirika ariko burya umuntu yagusuzuguye yakwanse kubera ko ntago hano umwanya wo kwisigura usivye no kuguha umwanya hari n'igihe anashobora no kugutelefona canke agatuma abandi bantu bagutelefona bakaguterwa kugira ngo utamuretse utamuvuye inyuma acha tuzo kungirana actually abantu bo babizi muri wacu bayizi ndabizi no muri commentaire hari abuzobona babivuze ku kintu barabiza abantu ariko novuga nti ndi ngaha kugira ngo kumbure ko nabasavye umwanya kugira ngo tuvugane kumbure banyu bumve ico nipfuza bakawunyima kandi bikaba ari ibintu bidashoboka ariko vyibuze nibagira amahirwe yo kubona iyi emission bumve ivyo nshaka kuvuga ukiri ngaho nyine rero umaze igihe kingana gute iwabo baramaze kwideklara ko batagukeneye presque umwaka wose ariko ni giki gituma wumva ko vraiment sinshobora kuvako kuko urafise umugambi mu mara imyaka myinshi kuva 2016 gushika no munsi imyaka hafi 9 simikenya uri kumwe n'umuntu havishi mwariganye mwaramenyanye gusumba hari ikindi kintu wamubonye mu gitandukanye kumbura ariko kandi ikintu gituma utava kwizima uvuga ati no tubwirizo kubana kandi mu gihe ubona ko muhira w'umukobwa bamaze kuba intamba nagaravuga ati kumbura uyu su wanje unana urabizi mufata risk nyene mukavuga ati ko bizogenda kose inyuma yaho Anjuru yigisi ndebuka narigeze kujayo tuzi yuko ataba hari bagiye mu kazi hanyuma iragenda nawe ukuntu aca baragaruka ariyo tumaze kubiromarika biramaze gushika ukaja ahantu bakakuzimana ji hanyuma ugashaka gupisa imagine rero wanyoye ji ugashaka gupisa gacumara nk'amasahane utaragera ahantu ushobora gupisa utaragera ahantu ushobora kuvuga ati ndageza ahantu yisaze canke ndageze ya actually nari oblige yuko bategazwa kumpisha cyose narinze nuko inzo z'aba boss usanga ariho n'ahantu bo gucisha ukigera muri parafu kaja ukamengo ni munze then byari sanze konja kugira iki kurorera umwanya muri parafu kugira ngo bamenye yuko ndaho rero ubuzima hari igihe budutwara uko tutavyipfuza kandi bukadukoresha uko tudashaka ariko burya iyo umuntu muri kumwe nk'umuntu mukundana ikintu ca mbere kigukomeza kandi kiguha ingufu gituma wumva bona bandanya bivana n'ukuntu uwo muntu ari umwizigirwa kuri wewe ibihe mwabanye rero confiance mugiriranira canke rimwe na rimwe amateka mu mufitaniye canke rimwe na rimwe wanashaka n'imigambi mu mufitaniye bitewe n'uburyo ki iba ikomeye canke bivanye n'ukuntu mwebwe ubwanyu mwahuje
ivyo bintu hari igihe bibaha inguvu yeah mu kumva birabimye mbere n'umwanya wo kwiyumvira gutandukana yeah rero kubw'izo mpamvu noneho iyo umaze kubona hari umuntu ariko arahangana kugira ngo ntatandukane nawe kandi kubera ko ubizi yuko ari uko agukunda nawe mw'ico gihe ntuba ukwiye kumutererana kuko impamvu ibiri kiratuma ahangana n'ivyo bibazo gukubitwa kugira iki kwankwa n'umuryango kwimwa ivyo akeneye burya uwo muntu kuvyubahiriza akabikorera ko suko aba ari ibintu bari karigira kuko ntitwavuga ngo n'umuntu aba ariko arakublackmailinga kugira ngo wizere ko agukunda hanyuma gukoreshe actually mw'ico gihe ruba rurukundo nyakuri rero gufata umuntu nk'uwo gaca uterwa n'ubwoba kumva kumengo kubera ko baguteye ubwoba canke kubera ko ubona nyene n'ubundi bizogorana kumva ko kuye kubiheba nibaza ko kubganje uko niyumva canke uko niyizi mba numva umengo no kwihenda cane gose kwihenda cane gose novuga ko kumbure ibinje kubivuga ngaha atari jewe ndumwe bimaze kubako ntihabuze n'abandi bantu batabivuze canke batigeze bagira ico bashima kubivuga ko ariko ivyo bintu byarababayeko niyo mpamvu novuga nti kumbure niba hari uwundi muntu afise ikibazo nk'ico ntibikwiye kumutera ubwoba ngo yumve ko akwiye gutakaza umuntu amwizera canke gucika intege rimwe na rimwe gerageza kumbura abavyeyi hari igihe bashobora kutwumva ariko mu gihe naho batatwumvise urumva biragoye dushobora guhatiriza gose iyezwa ni mu rukundo rw'imyaka itari mikenya murimo ariko kandi ufise umugambi wogira ngo mushobore kubana intambamye ni abavyeyi iwanyu umukobwa baramwakira neza naco bitwaye pe iwanyu ni sawa naco bitwaye nk'umuhungu ni kiye kintu utegekanya gukora kugira ngo kumbure umutahane canke uhebe burundu kuko abavyeyi barafise abo bashaka ntibakeneye wewe nakarumva ingene bakubwiye ugiye cambere ati wa mubone warutuzani nivyoroshe ico kibazo nocishura ndetse ndiko ndatanga n'ubutumwa bwanje kubo numva nshaka kubuhereza ndabizi yuko nshobora kuba ndi umuntu mutipfuza canke nshobora kuba ntari umuntu mwipfuza ko agendana n'umukobwa wanyu canke abana n'umukobwa wanyu ariko burya nk'abavyeyi namwe mukwiye kuraba ineza y'abana banyu ko hari igihe bibaza ko umwana uri kuramufasha ukumva ko umwana uri kuramugirira neza uri kuramuhitiramwo ikibereye ariko ugasanga ivyo wewe wita ibibereye kuri wewe sinavyo bimuraje ishinga wewe kuri we sivyo vyiza rero novuga nti nubwo bishobora gushika ugasanga Reverend abizi sindi wa muntu mukeneye canke ariko kameme nimba mwizerera mu rukundo kuko ndazi yuko twese turabana turabuba nk'abavyeyi nta nuko dukwiye guhangana namwe ndetse mu ntumbero yo kuturinda natwe guhava dusanga turiko turagwa mu mafutikana canke izindi ngorane canke guhava usanga ibi bintu tubigiriyemo ikibazo numva umengo barakwiye kuduha chance murakwiye kuduha chance vous pouvez nous donner une chance quand même ukiringaho nyene igihe kimwe igirime na rimwe turabreminga abavyeyi ariko ugasanga hariho ico batakubonamwe canke ico bakubonyemo kitari ciza ku mukobwa wabo urashobora gutunga umukobwa wabo ica kabiri wavuze ati sindi uwo umwe mu bo bipfuza uwumeze gute kugira ngo nawe ugarageze kuba umwe mu bo bipfuza ntidutikosa ku bavyeyi igihe cose ndavyumva ariko ikintu ca mbere burya umuvyeyi hari igihe nabivuze yuko abavyeyi akenshi baba batwifuriza ivyiza niyo mpamvu rimwe na rimwe tutaba dukwiye kubagwanya ngo twumve kumengo turakwiye guhangana nabo cane ariko rimwe na rimwe nabo baba bakwiye kuraba inyiyumvo zacu kuko umukobwa wabo ikintu catumye nawe yumva yuko tutakwiye gutandukana nuko yizera yuko kumbura ubushobozi mfise ushobora kumugirira ikimazi cyangwa akabona ivyo mfise bihagije kuri we hari igihe ushobora gusanga adakunda ivya mirenge cyane hari igihe ushobora gusanga abavyeyi bavuga ati kumbure tamucama nta karenji ropa nta gipangu kandi waba urumva ko bameze neza urumva hariho n'igihe ushobora no gusanga banashaka nabo atari vya danje mu gace usanga niba abantu baba bava mu mafamiye canke bafise abantu babashigikiye bakeneye guhindurirwa ubuzima cyane rero mw'ico gihe novuga nti ikintu kiba caratumye
umukobwa wanyu burya anyizera suka abona ko atacu namumarira kandi nanone ntitwibagire ko ivyo abantu twizereramwo biba bitandukanye n'ivy'Imana yapanze ariko twe tuba twifuza ibintu bimwe ariko tukifuza ibintu canke tukanka umuntu dufatiye ku vyo tumubona ko uyu munsi canke ibigaragara ariko tutazi ibirejo uko bimeze le futur réserve beaucoup même novuga nti uko biri kose maybe uyu munsi sindi umuntu wipfuza canke sindi uwo bipfuza ariko vyari kuba ari amafuti kuri jewe nanje nari kwicira imanza nkirenganya mu gihe nanje ndi ngaho nicaye canke atakintu ndiko ndakora ariko ndabizi neza uko biri kose ejo hashobora kuba heza niko ndavyizera kandi ntawe uzi neza ivy'Imana yadupangiye ejo bacu umunsi bitotuma tugirana imishamira cyangwa cikinegeze mu kindi bavuga ngo ushaka inka aryama nkayo ni kihe kintu uri kurategura kugira ngo ushobore gutahana umukobwa w'abandi novuga nti jewe mfatiye kuko niyizi ndemera Imana kandi iyo tuvuze urukundo ikintu ca mbere numva ni Imana rero nk'umuntu nemera Imana ndizera ko iyankuye hahandi nakubwira hamwe bavuga ko ari kure y'igihugu yampaye ubwenge bunkura hariya ikandengana zijya ntara zose nkagira ngaha nkababiye imyaka yose nuko ubwo bwenge nibaza ko buhagije kuri jewe kugira ngo nshobore kubaho kandi nejo nshobore kugira ico nongeye ku bindi bintu kuko kuva hariya na urabizi urashobora kuva hariya ugashika no mu muji ariko finally iyo udakoresheje ubwenge neza kisanga uri hariya kwibarabara canke ahandi hantu canke bitanabaye n'ivyo ugasanga birangiye ahubwo usanze n'ubuzima wari wavuye hariya ufise wabwononye wabusubije inyuma rero niyo mpamvu mvuga nti jewe ndiyizera kandi nizerera mu bikorwa vyanje nizerera mu bwenge bwanje n'ingufu zanje niyo mpamvu novuga nti uko biri kose nkuko nyene umukobwa wabo babizi yuko dukundana kandi nawe vyanse yuko ashobora kuva mu ibi bintu bamufinge oni kandi nanje vyananiye nibaza yuko vyiza boduha chance bakareka kuguma bantera ubwoba kuko sino I can tell you man nzomuzira nukuri bavyeyi siniteguye naho uburengeye oya actually sukurengera mvuze kumuzira ntibagomba ngo bazogirike nta kintu kiba bashobora kungirira mugabo kumbure nzokomereka nzohasoringa nkuko mpasoringa n'ubundi ariko abeho anezerewe nawe uvuga kugira ngo bazorinde bafata ingingo yo kugirira nabi ni kubera ko hari mvuze ntuntahure yes kuze ko nzomuzira nzoruha canke nkomereke ndiko ndahasoringa kugira ngo abeho neza ariko sishobora kumuheba izo mvuze kumuzira kuko mubu actually na urabizi umukozi urakora si hari ibikorwa ushobora no gukora ugasanga wakoze n'ibikorwa bikurengeye bivanye n'intumbero kanaka ushaka gushikaho canke bivanye n'ikintu keneye rero actually naninde ko ndakubwira ko vyanka bikunda je nzomuzira nkora ibikorwa wanashaka nkore n'ibirengeye byo nategerezwa gukora ko making sure kwaba niyo mpamvu il peut nous donner la chance quand même mze afafete nuvume ngo ni ibintu binini yinya ariko kandi nka wewe nk'umusore agomba kubana umukobwa kandi mukamukomeza kandi kuganira urukundo hagati yanyu akaba ari wararaye amara akaba ari hari mu rukundo wamaze kuvuga vyinshi kumbure ushobora gusaba abavyeyi canke abari muri yo afere yo kubuza kubana n'uwo wakunze ko abana nawe we yakunze ni ibintu bibaza ko bibabaje cyane gose ariko adukurikirana nibaza ko abantu benshi bamaze kumva izo nkuru hari wumvise ino nkuru ni kiye kintu ushobora guhanura no musore iwabo n'umukobwa iyo batagukeneye nk'umwana w'umuhungu canke umusore w'umuhungu ni kiye kintu ba wumva wokora kugira ngo ushobore kuva novuga muri ivyo bihe bitakoroheye ni vyoroshe mu mutima ndetse no mu mibereho yawe hari ibintu babicumbagira kumbure kubukura ko hari ico ntaronka cyo hafi y'umutima wanjye ariko kandi hamwe no munsi bokwemera ati ngo uyu turamuguhaye uriteguye kugaburira umwana w'abandi kugira ikini kuvuga bavuga ngo no risk no success burya ugiye kubiraba ukwitegura kwa mbere ukumva ko bishoboka of course kuko nk'ubu nk'akarorero dufatiye kuri ico hariho n'umuntu yigeze
kumbwira nyene mu bantu babizi ibintu bangateka wa muhungu agiye ibize nabi imifu kitabuze n'ibihunda mu bito none rabugira ukuntu none abandi mureke urundira kitabuze mu bihunda actually hari igihe uwo muntu aba afise rezo bivanye n'ivyo ariko aravuga ariko mugana n'ivyo biba vyandagaye mani vyandagaye zanditswe bifise uko bigenda ntawe uzi yuko ivyo vyandagaye canke ivyo bitabuze vyose vyandikiwe ivyo bihunda byose barafise abazoza kubisasira no kuvuga kuba ibihunda mu bitoke bitabuze yego birandagaye ni byinshi ariko mani vyandagaye biharuye kuko Imana iba yarabiharuye ntawe uzi neza yuko muri ivyo uri kuravuga ko vyandagaye hari mwivyi wanje bon dusozera ko n'ikirekiro kirahinduka kumbure n'ivyakenegwa abakunzi bacu niyo maravuga ati hakeneye ko tumwibariza ibindi bibazo bazoba bakubagije kumbure ashobora kuba ariko tuganira mugabo hari ibibazo umuntu afise ngaha anya muri commentaire kugira ngo kumbure baye ngombwa ko tuzogaruka bizoba vyiza cyane gose ariko kandi ubutumwa ushobora guhereza umukobwa nubu icambere no mubwira ubwa mbere ndashimishwa n'inyifato yagize kandi birampimbara binanyongera ingufu bimpa courage quand même elle est mon inspiration elle est mon inspiration kandi kwakiriswa I will never disappoint her ndabizi yuko uri kuranyumviriza ashobora kubibona ibindi ko ndavuga ariko it's true I really love you si ibintu notinya kuvuga kubera ko kumbure ndi kuri rezo sosio no it's okay with me sinshobora guhindurwa nibiriko biraba kandi sinshobora gutuma ingufu zose yagize canke effort zose yagize zibimfa gusa nibwo butumwa bwonyene nshobora kumuha kubera ko ibirenga kuri ivyo vyo nawe aravyiyiziye kumbure muri bijya bike basuzugura afise canke badashima afise muri bijya bike bakengera afise ndabizi yuko nawe abizi neza yuko ko ari bike kose tuba dufatanye mu nda mu gihe hari cononekaye canke hari kibazo cabaye rero novuga nti navyumve kandi ndabimusubiriyemo Elemon inspiration arampa courage inyifato yagize iranshimisha kandi nawe kuba atatewe ubwoba n'ibiriko biraba kuba nubu agi hagaze agahangana n'ibiriko biraba ni kintu nanje kinyongerera ingufu nkumva yuko cyukuri nkuko yahoza ari umwizigirwa nanubakira umwizigirwa kandi iyo mpamvu nanje ntegerezwa kubandanya nkora ni ingufu kumbura umunsi umwe bazotwumva ariko byukuri rimwe na rimwe sinogena ntakavuze n'abavyeyi ni baraye baza baratwumva ko hari igihe bashobora gusanga hari ukuntu nabo bashobora gutuma abana babo dukora amafuti tutategerezwa gukora asante sana bro murakoze cyane yes bon nibaza ko bagenda buze amajambo nkoresha ariko kandi muri commentaire andika nikeke ushobora kumuhanurira nikeke bazumva ushobora kumubaza kumbure kuri runo rugendo rw'urukundo arumazemo imyaka irenga 8 hafi 9 si imyaka mike cyane gose ndagushimira cyane kandi kwashoboye kwemera kumva ko ushobora kudupartager kumbure bihige n'abandi benshi bakadukurikana muri no mwanya murakoze cyane gose nanje reka nshimire mwebwe mwese ndetse na Magic Channel TV kuba mwemeye kumpa kanya kugira ngo sabikanye iki kiyago ndetse nongere ndonke nuko nshobora guserura ikiri ku mutima nibaza ko biramutse bibaye ngombwa n'ikindi gihe zogaruka pourquoi pas n'umukobwa tuwaza firashika nubundi yo tukinogana tuve version yiwe yes asante sana bro merci beaucoup yes kandi ndashimye cyane gose mwebwe musoma gwa dukurikirana wari kurumviriza ino nkuru muri commentaire kugira ngo kumbure twigishanye dufashanye twebwe twese hari menshi ino nkuru iri kurashikira muri no buzima nyine n'umusinyi bikora mushikira uno musi ukora kino kiganiro ariko atazi gute ashobora kuvyifatamo ndagushimira cyane gose rero wese wadukurikiranye asante sana